Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sammy. Happy birthday to you. Quando è l'anniversario di quanti? abakunzi ba bavyaranye TV turabaramukije muhereye mwese mwiriwe canke bwakeye canke umugoroba mwiza bivana naho uherereye kuko ndazi ko mukurikirana bavyaranye TV muri kwisi yose. Muri uno mwanya turi ahantu habereye agira habera ibintu bidasanzwe, turi ahantu habereye happy birthday y'umusitari, umwe mu basitari basanzwe bakina comedy canke film. Muri kumwe na Simple Simon Pro behind camera kuna feedback nkama ndagusaba ko cyako subscribe ubu nyene niwo mwanya wo kugenda aho harakano gatugura ukore subscribe kugira uzo aronka amakuru ari update, uzo aronka amakuru meza, amakuru asukuye, amakuru yizewe, amakuru atagatusagira. Reka gato tubonye bamwe mu bastari bahora bakorana niwo mustari nasi kumubabwira ndamubabwira mwe muramwibonera sinza kumuvuga muramwibonera mwebwe nyene. Akaba ari ahantu yagize isabukuru nituzi ngo yagikwije imyaka ingahe nituzi ngo ameze gute. Nibaza yuko umuntu uri kudukurikirana umwanya n'umwanya ugira ubone byose uko bimeze. Turi kuri diaspora mu Carama ahantu hari akabari kameze neza cyane ushobora kwicara ukanywa ikintu cyiza ukifata neza cyane. Gato tutarababwira byose uko bimeze, reka tube turaganira gato. Mbe wowe isabukuru wifata gute? Uruhimbaza isabukuru, iyo isabukuru yawe igeze uribuka aho imyaka iheze Imana ikurinda ya mugumane na Simple Simon Pro mbananye ndabaha amakuru ameze neza cyane. Turi kumwe tubonye umwe mu basitari ba filime tuganire nawe atubaze. Sisi ni bon ni sawa? Ego. Urakomeye? Kumenga ntutekanye. Ndatekanye. Hi Buja today, ni Buja today. Hi Buja today, murakomeye muguwe neza. Hama ndashaka ndiko ndagira. Donate ni bon? Ngo hano kwanza. Ni sawa? Abakunzi ba Bavyaranye TV ni umwe mu basitari basanzwe bakorana n'aba bantu yagize anniversaire. Donate ni sawa? Ni sawa. Mama Chakubimbi. Wambonye. Turashaka niwe musitari yagize anniversaire ngaha muri mwebwe ntituramubona turamurindiye ashike muba muratubwira ninde. Abakunzi ba Bavyaranye TV bamwe baramenya ati ni naka kuko muri Rukundo TV Burundi hari abasitari benshi. Ninde cyo? Abakunzi ba Buja today juste ni Sammy Mr Pompompo musanzwe mumuzi musanzwe mumona mumenyereye me tarashika ibirori bigira bitangure mu kanya mwe murindire gato ni fire wasa babwire umuriro uraza kwaka mugabo narashika turamurindira abona ko tuhagaze ku muryango turamurindiri. Sisi Shurwe bavuga ko uri muba mukundanye na Sammy bigenze gute kugira samaze gushika ngaha wenyine agira mwari kuza muzanaye? Okay, umva ndakubwira ifo ko manza kuza kwanza nkatunganya ingene ibintu biza kuba bimeze. Ugana musizi kwiwe nje ndokwanje sivyo kandi sikuvuga ngo nitwasetse kuzanana nje ndabije tubiza kuba byose nga ifo ko manza gushika ubwa mbere gasanga ibintu bimeze neza. Ivyo kantu bagomba bavuga ati ni kuri Shurwe barakundanye na Sammy nivyo rero mba waje gutegura urubaza nk'umugore wiwe. Abakunzi ba Buja today ni kuri kwimara sinzi sinababwira ikintu kiza kwa mugama aza kumenya umusheri wa Sammy bya vrai n'umugore wa Sammy bya vrai kuri stage wo bakatana kado nimuzose kumbaza ngo Shurwe iki azo ari wonyene. Yes
nagira kado iyo nani gato baza kuyikatana na wewe baza kuyikatana ntitufundurire ibifundikiye abakunzi ba Buja Today muraza kubibona sivyo uwo mubona gusa bakatanye gato basi nimuzoseye kumba canke mubaze Sammy nimuzoba ari ivyo vrema Shurwe ndaza hari abakunzi basanzwe badukurikirana ariko bambaza simo tubwize ukuri Shurwe na Sammy barakundanye ntibakundanye babonye ahantu mwambaye impuzu zisa nta kundi bosonesha impuzu zisa bose aba bantu barakundanye sivyo nakubwiye iyo makesi uri kurambaza yose za kuyambaza umaze kubona hagiye n'ivyagenze kandi mweze bakinyi b'amareresi mushaka dukinira filme hariya anniversaire isanzwe okay reka basi tubabwize ukuri bakunze ba Buja Today ajya amafoto umuntu twambaye ibintu bisa tuba turi mu kazi tuba tuko turakina filme nta kindi mugasonesha impuzu zisa ya kuba nivyo biba bikenewe utegereza gusonesha ibintu bisa kubera hall uko ipanze niko tuyikina dufise amakuru ko Sammy nta mugore babana kandi nawe nta mugabo mubana habura iki kugira muzobana mushike ku vyifuzo by'abakunzi banyu baguma babasaba canke bikeka ya nta kibuze gusiga nibanga ryanje na Sammy ego abakunzi ba Buja Today TV nzobabariza amakuru y'ukuri yizewe ndabaha amakuru ya Sammy na Shurwe kwanza muraza kuyiboneraho anniversaire iza gutangura mubandanye mudukurikirana muraza kubona video ya anniversaire yose uko itunganije Shurwe twizire yuko anniversaire ni yahera byose byaheze tuza gusa tuganira ya nta kibazo nawe tunarabe uwo muntu watubwiye aza gukatana gato twawe kari wewe canke ari uwundi muraza kumubona tu tugushimire cyane ego namwe murakoze abakunzi ba Buja Today TV turabandanya tuganira n'abasale ba Rukundo TV Burundi n'abandi basanzwe bari hafi y'umukinyi w'amareresi canke umucomedian Sammy Pompopo Mr Popompo twababwiye yuko bakunzi ba Buja Today TV twababwiye yuko baza kugira happy birthday TV y'umustar Sammy reka gato tuganire gato ngo yarashitse ngaha reka tuganire nawe tumubaze araberewe vrema Sammy ni sawa namahoro urakomeye Sammy twebwe tuzi yuko nk'umusare muzima twemera ufise umuduga kumbuza natani mani umuduga mani ni birebire wowe urakobwije mani umuduga twatufise mani Sammy karibu kwanza merci beaucoup mani umuduga mani ndagize isanganya haja ni birebire ni pa Mungu tu uraberewe kwanza merci beaucoup mani ego Sammy tubwire wakwije imyaka ingana imyaka yuwanje shani myinshi nk'igikona ndaza kumutelefona mama ndamubaze Sammy reka tuanze tukure kushika hariya maze ko tuza kuronka akanya ko kuganira nawe anniversaire ni yahera ufise umwanya utuje nta kibazo bro gusa Sammy ni wewe twari tuzi yuko uza kuzana na Shurwe kuko abantu bakunzi benshi ba filme bazi yuko mukundanye na Shurwe ko tubonyuza wenyene nza mwavuze tuzi kuza kuzana na Shurwe tubonyuza wenyene wewe nubona madami kwaje kubunyakira basi rero karabaye bya bintu nivyo hari cyo mutabona Sammy ubu rero ibyo bavuga n'ukuri urahari ruhereye turarindire no kuri keke turakata keke bakunze ba Buja Today TV turabandanya anniversaire irabandanya n'igitangura kwaza kuko mustari wacu Sammy Mr Popompo ntagishika tugira turabe neza tumwakire tuganire nawe turabuka ibirori biza kugenda mubandanye mudukurikirana mubandanye mukurikirana Buja Today TV twashitse ahantu hari abasitare ba Rukundo TV Burundi tugira tuganire nabo batubwire uko bimeze batubwire uko anniversaire itunganijwe murabona harasanzwe hari abandi basitare tubasanze turabona abo basanzwe bakorana na Sammy Mr Popopo tutaraja kure na kure hariho umuntu tubona ngaha Ciza ni sawa ya ni sawa umeze neza ego urakomeye ya ndashima mani nawe urakomeye Ciza Sammy yagize anniversaire kuno musi wiyumva gute ko mugenzi wawe mukorana Sammy yagize anniversaire ya ni byishimo cyane vraiment bimeze neza kabisa ndabyishimiye mbe Ciza anniversaire yiwe ni ryari kugira natwe tuzohara je kibazo kimwe kugira anniversaire byari byiza ariko umunsi navukiye ko ntawe nzi itariki ntayo nzi ukwezi ntakonzi na mama naramubagiye mbare ntabyo yibuka uratomboza basi ariko vyitwe yuko ugira anniversaire genzo nzovyiga uyu ninde kwanza ni sawa
ego ni sawa. tubona mwicaranye na Ciza nk'abantu umenga barafitanye relation mufitanye relation yahe na Ciza Uyu ni umusheri wanje. Eh? Ni umusheri wanje. Ciza ivyo yavuze nivyo sa ivyo yavuze nivyo iyo ninde kuri we none wagaye ibyo yakubwiye ariko oya sinabigaye byemerere nk'uko yabikubwiye. Ciza uriko uraducanganya tuzi yuko muri iyo minsi musheri wawe yari nana musanzwe mukorana uyu munsi tweretse ubundi mushasha kandi nawe asanzwe akora muri Rukundo TV ya nuko nyine abikubwiye nanacu nabwo yari sheri wanje. none Ciza wewe ufise abasheri bangahe turazi ko wubase Ciza Jesi nubatse mani none uba hanze jewe nta mugore mfise birazwi. reka tugarire gato n'umusheri wawe witwa nde kwanza Nitwa Noela. Noela wakundanye na Ciza kuva ryari Haraheze igihe kitari gito. usanzwe ukina muri Rukundo TV Burundi sawa nibyo Ego. kubera iki mukundana mukora mu kazi kamwe muhurira ahantu hamwe gaca mukundana ibyo bintu birafise isaha Ahubwo nivyo vyiza. mufise project yawe hagati yawe na Ciza mwifuza mufise yahe imigambi Imigambi myinshi si yo kuvugira kuri televiziyo. Ibyo ni ibanga. Noela twizere yuko ejo canke hirya y'ejo tuzotaha mariage yanyu Cyane gose bani bishimye. Noela wiyumva gute iyo umugenzi wanyu nka Sammy agize urubanza nkuru Je ndaryoherwa kubera natwebwe niyo turiko turaja kabisa. Ego turabishimye cyane kubona yagize umunsi mukuru w'amavuko. Mwaciza wewe yavuze yuko atawe yibuka ariko turashimye cyane kubona Sammy wahibuka. Ego. Noela uragira anniversaire Okay, je murandayigira ariko ntiharagira je murandayigira ku Noel. Noela voilà nizire ko kuri Noel tuzoba turi kumwe kandi mu yindi anniversaire yiwawe Ego tuzoba turi. Abakunzi ba Budget TV turabandanya tuganira n'abastare ba Rukundo TV Burundi aho bariko bahimbaza isabukuru y'umukinyi wabo basanzwe bakorana ari we Sammy. Ubu bahejeje kwicara byose bahejeje reka gato tuganire twababwiye yuko tuzobaha amakuru y'umukinyi Mr Popopo ari we Sammy. Nkuko mubibona hari abastari benshi ngaha baje kumushigikira basanzwe bakorana nizire yuko uyu munsi mugira mumenye ukuri kwa Sammy nizire yuko mugira mumenye byinshi mutari bwabone mutari bwumve kuri Sammy. Mr Popopo twase kukuramusa Yambo umeze neza uyu mwana ni gwawe ego dume yangu bro ego kumbe bimwe bavuga bya Shurwe sibyo kuko urubasi iyo bija hose kuko nimba ufise umwana urubasi ndafise umwana ego Sammy afise abana bangahe Sammy afise abana babiri ubundi ari hehe so undi umukobwa kubera ejo ari ishuri niyo mpamvu yasigaye muhira kubera ejo azozinduka ajya ku ishuri. Sammy ni wewe twari tuzi yuko iruhande yabaza ko hari Shurwe nk'uko abakunzi banyu basanzwe babizi umuntu umwanya tuhabona undi mukobwa ninde no kuvuga so uyu ntabwo ari umukobwa n'umugore ego wande nuwahoze ari umugore wanje uwahoze ari umugore wa Sammy turamubona ngaha mwamubonye bakunze Budget TV abantu bahora bibaza Sammy ninde birakire ko tumenya ubuzima bwo kuri bw'aba bastare bacu bareke kuza baratwinyegeza na cyane yuko bastare ni inyenyeri zacu umva rero inyenyeri nshaka kwinyegeza bikunda yego kabisa na cyane abakunzi ba Budget TV benshi bari bafise ikibazo benshi barambaza tubwiza ukuri Sammy arubatse ntiyubatse arakundanye na Shurwe ntibakundanye nizire ko uyu munsi ukuri kugiye habona yapfu ndibaza bakubonye ukuri kose umugore wawe murabana murabana na nyina w'abana uvuze nyina w'abana murabana mu nzu ntitubana bro bazi ibindi iyo ni private man. Sammy tubwize ukuri wakwije imyaka ingahe wase kubitubwiye imyaka nakwijije reka ndaza ku telefone ya Cizima ndaza kumutelefona mama ndamubaze neza imyaka mfise kuko amfise iri kuri kangaranga mu ndu sindayemera na jewe cyangwa turindire kuri gato ko bizoba byanditse peut-être reka tuvyizere turindire ntuzi gato wakoreshe no kuvuga gato nakoresheje I don't know since baraza kunzanira
bakunze Buja TV reka turamusuye umuntu ari kumwe ni sawa ego ni sawa urakomeye ego tukubona ngaho wicaye impande ya Sammy Sammy yavuze ko ari we muntu mwabyaranye nizere yuko twaraguhize twarakubuze ariko uno munsi turakubonye abantu benshi bifuza kumenya Sammy aguma duhenda aguma ducanganya abasare baracanamo uku nuku nizere ko uyu munsi babonye ukuri ari we mugore w'ukuri wa Sammy mwigeze kubyara ego ariko uyu munsi ntimubana oya umwana wanyu yitwa nde yitwa Saji by the way Saji by the way by the way kumbi iryo zina ndabibona kuri Facebook simenye iyo ryavuye naho nyene niho byavuye mama by the way ni igiki cyatumye udakunda kubonekana cyane mu ma social media canke uboneke nk'umuntu mwigeze kubyarana na Sammy nta cyabitumye gusa nuko mbura umwanya nyine ndumva uyu munsi ni mubana hari project mufite yo gusubira kubanda mu kubaka bikabandanya bimeze neza oya ntayo Sammy nibyo cyane yapo none ntiyakwishuye yakubwije ukuri no muri ko muradushanganya ni gute none mwicaranye uyu munsi ngaha so kuvuga ngaha gusa byahuriranye nyene tu komtere nyene iki kibanza nyene ndavuga ati nyene aze nyene akicare ko nyene ko ni nkuko nyene na Shurwe yari kwicara ngaha canke Regina canke nde canke Jacques canke nde Sammy uremera Bibiliya ndayemera nawe uremera Bibiliya yego ndayemera havuga byanditswe ati ukazuzana umugore ukamuta ukarongora uwundi uzoba ukoze icyaha ukazorongora uwundi uzoba ukoze icyaha ubuze urongoye umugore ukamuta ukarongora uwundi uba ukoze icyaha ntumva ko uzoba ukoze icyaha mu gihe utorubonye ibyo uvuze nibyo mugabo turarindira ubugombe bw'Imana ubwo buzoba icyo Imana izokora nicyo tuzokwakira icyo Imana izovuga kuri twebwe nicyo tuzokwakira okay madame Sammy ex nzi ndashaka ka ex nivyo ex madame Sammy niki cyo tuma ndasaba kubakana na Sammy mwubake nyene urukundo rukomere nkuko byari byiza ngira mukivyara n'abana oya ntaco sindabizi naje iby'Imana nteguri hari gihe bishobora gushika cyangwa ntibishike uraducanganya Imana ikora ibyo umuntu yisabiye tubishira mu kwizera nyene Sammy urafise ukwizera yuko bishitse mu kabana oshima Imana ati mugore wanje tase kubana twubakiye abana bakure babona papa na mama mu rugo rumwe so nukuvuga ngo so ubwa mbere je kuva mvuka sinari bwagire ibintu bya anniversaire kandi muri mind yiwanje ntibyari birimwo bati mugabo kumba Imana nayo yari yateguye yuko hari umunsi itariki nini na nini peut-être nk'uno munsi jewe nari mfite ivyizigiro yuko noba ndi muri Belgique canke mu Bushinwa niko navuga icincawa bati mugabo Imana navuga ati Sammy nuzoja mu Bushinwa kuvuga igicincawa uzoba uri mu Burundi kuri no tariki niyo mpamvu uno munsi niga mu Burundi so nukuvuga navyo nyene bishitse tuzovyakira bidashise naho nyene tuzovuga ati accent Mungu ego mama by the way tubusana basozera gato kandi ndibaza utubabare nimba twakubangamiye ariko nibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko ubuzima bw'abasitari tuba dushaka kubumenya n'abakunzi baba bashaka kumenya ukuri baravuga ati abasitari n'abantu baguma bavangana bagira ibiki n'ibiki n'abantu bataguma hamwe hamwe byoshika ugasubira kubana na Sammy wo kwiyumva gute no kwiyumva neza gusa mama by the way wasanzwe agira anniversaire jewe yego Sammy twizire ko n'igihe nawe yagize anniversaire nawe muzaba mwicaranye kandi nk'uko ubuze twizire ko igihe nawe yagize anniversaire nawe muzaba mwicaranye nk'uko cyane byo nzi vraiment kweri peut-être yo bafise uwundi nini kuko burya bakubwira ati urabona ko ufise uwundi urafise uwundi oya nawe kuramubeshera ariko Sammy so nukuvuga mu yandi majambo nukuvuga ngo ico gihe iyo tariki yiwe sinzi aho nzoba ndi sinzi nakubwiye ari nzoba ndi mu Bushinwa kurumva peut-être ni abandi mu Bushinwa sinzoza mu rutaro kurumva cyangwa usange ubundi buzima arashobora kuba yarahinduye ubuzima yaramaze kuba umuntu wa high class cyangwa ejo namaze guhindura ubuzima bw'agatse tukama ivyo Sammy nimba tutakubangamiye by'ukuri nimba tutakubangamiye by'ukuri ni iki cyatumye uyu munsi mutabana n'umugore wawe by'ukuri mubane byemewe n'amategeko na leta ubuze nimba atari banga
ni iki cyatumye umunsi mutabana n'umugore wawe nk'uko mwabana mukibyarana? ni ukuvuga ngo reka ndakivuge kuko ndazinga mu makomantere bica biba byinshi cyane. So ni ukuvuga ngo twe ubuzima twe abasitari tubayeho mu buzima novuga bwiza kandi bubi. So abadamu bacu kenshi iyo babonye tuko turakinana n'umuntu baca bishiramo mu mutwe kujya muntu dukinana yuko dukundana. Sesa ugaca usanga nabyo nyene bice bibabonona mu mutwe umuramukije cyangwa umubwiye gute genda kuri babandi mukinana babandi nyene mukinana. C'est ça la problème que twamaduhura nazo n'ahandi hoho nta bindi bintu vraiment kweri mtoto wa watu vraiment joy. Ex madame Sammy, iyo Sammy ariko akinana n'abandi bakobwa we wavyakira gute? navyakira neza kuko nzari kaziki bariko rabesha. Nishaka kuvuga ati hajya harimwo akantu bajya abakobwa bakinana, hari ibindi bintu, hari ibindi khorase bagirana apare ya film. Aya ntabyo frame ntabyo. Sammy, twizire yuko nukuri tuzobona mariage yayo. Uvuze twizire yuko coming soon ya mariage yayo. Ni sinema ya coming soon cyane. So no kuvuga nabikubwiye ngo ico Imana izovuga ndashobora kugira mariage singo nkorane nawe nkayikorana n'undi canke nawe nyene akagira mariage ntayikorane naje akayikorana n'undi. So no kuvuga ico Imana izoba yateguye nico kizoba. Ego. Ex madame Sammy, ntubona yuko mu gihe uzorongorwa n'undi mugabo nimba wizera Imana ntuzi ko wowe uzobukoze icyaha? Oya nta cyaha. Bibiliya ivuga yuko umugabo mwabanye ubwa mbere niyo mutegerezwa kubana, ukarongorwa n'undi mugabo ukoze nawe urongora undi mugore uzobukoze icyaha. Ibya twama tubikora mani. Ni byiza ko tubibanda. None no kuvuga so Imana yaremye umuntu imurera okay, Imana yaremye umuntu imushiramo gukora ibyiza n'ibibi. No kuvuga iyo udakoze naho ibibi no kuvuga ngo hari ikindi kintu Imana yakuremye muri wowe utarukura gikoresha. Rero efe ko dukora iciza n'ikibi. So no kuvuga nimba bizoshika ico cya twagikora Imana izotubabarira. Ego. Madame Ex Sammy, ni giki Sammy ugukorera mu bantu kavuga ati aha rero nk'ubu mu gihe byoshika mugasaba ku bana ni kihe kintu yokora ukavuga ati ubu rero ndagiye butazogaruka? Ni kuba nyene hamwe muba muri kumwe mukumvikana nyene n'urukundo rukajamo nyene. Kuba muri hamwe mumvikana n'urukundo nyene rukajamo nyene. N'ikintu yogukorera ukavuga ati ubu hoho biraheze n'icyaha he mu gihe muba mwasuye ku bana? Oya nawe urabibona iyo umuntu agukunda cyangwa ko nawe urabibona. Ega mbere ya byose haza urukundo ngo rwa mbere. Urukundo ruhari nta kitobaho. Ngo uvuga ati urukundo ruheze naje byo babiheze. Ego. Sammy, ni giki nawe wokorera umugore wawe ukavuga ati urukundo kujya avuga ati urukundo ruraheze? So no kuvuga ngo aho sindahashika umusinzo washika no nzobimenya. Ego. Kandi urazi uko ndo umusiribateri ndiba nasombaza ivy'ubusiribateri ati yo mu busiribateri ubayeho gute ibintu nk'ivyo. Nawe uri uba mu busiribateri ko ndi umusiribateri. Umusiribateri kuvuga no kumesura ni je nimesurira gukubura nkikuburira gutandi gusasa nkisasira. None ntumva ko ndo umusiribateri. No kuvuga akantu yo ndagasize no ndagasanga. Ego. Okay, Sammy, ndazi bari benshi bari bifuza kumenya babonye wa mwana wawe. Bari benshi bifuza kumenya ati ubuzima bwa Sammy umeze gute aguma ducanganya tubona Shurwe ko bese bazi Shurwe ari abantu badatahuri akazi murimo bavuga ati aka kazi kafanza nica bavuga ati aka kazi kanyu birashika ajyana mukinana bakababera abagore ariko ni kudatahura n'ugutahura guke sawa. Kandi hari abandi bantu basanzwe bakina ibintu byanyu abagore bakabifata ukundi kuntu akajambo kamwe ku bantu musanzwe mukina filme abagore banyu babifata ukundi kuntu abagore babo babifata ukundi kuntu bakabaha iyindi nzira canke abagabo babona abagore bagiye kuna filme bakibaza hano ubuhumbu bazontwara umugore n'ibindi. So rukuvuga kano nakazi nk'akandi kazi. So rukuvuga ngo umaze kuvyishiramo ni handi ocu usanga umugore agiye ni cya gitigiri cy'abagabo iyo umugore agiye gusuma ugasanga umugabo ariko aragenda amukubita kudeye urumva amuraba ati waramukanije nande agiye ku isoko uko agiye ahantu hose uko urumva. So ikintu cya mbere no kwizerana. Umaze kwizera umugore wawe akaza gukina muri filme vraiment kandi ndibaza murabona ko turabana beza deza imyaka 2 dukora filme imyaka 3 4 hari umukobwa mwumvise pompompo no banana pompo yaratwara inda yiwanje nimumbwire mubwize ukuri. None uko pompo ye niko cyatwarinda
hari uwo basi woba warumvise basi oya none se nukuvuga turitonda nukuvuga hajya tuba turi mu kazi nukuvuga abagabo babitahure n'abagore mugabo twe twamatugira ingorane sana abagore bacu kugira batahure akazi tuba turimwo basi ari kure singuyu ngaha basi ari kure singuyu ngaha kurumva ama abana ni nani madame X Sammy nk'ubu bishitse ukaja kundi mugabo hama kwanza mwasezeranye imbere y'amategeko twari twasezeranye imbere y'amategeko kuko iyo tudasezeranye imbere y'amategeko ntitwari kuronka harabayeho divorce harabaye divorce mani divorce izobaho nitwafu madame X Sammy yatubwira yuko icyatumye mutandukana ari uko yakina filime aribyo byatumye mutagihuza neza nibyo cyangwa nukubeshya nibyo Sammy we rero tubwize ukuri mubyo urumva ko akubwije ukuri kubera nkina filime n'ubu sindayeba filime urumva ntaragaruka mani kandi tugire vya anniversaire mutubaze vya anniversaire kugira nibyo byatuzanye nga Sammy tugushimire cyane hama tugase ko anniversaire gato nizire yuko ubu amazinda arashize umusamara afise abana afise n'umugore we ariko ntibabana point biraheze sawa wamaze gushira ko point nongereze Sammy iyo hageze itariki nk'iyi ukibuka imyaka iheze uri muzima ni igiki wumva woshimira Imana icya mbere noshimira Imana kuko ndacyari muzima ndacyafise amaboko amaguru iki so nukuvuga nivyo gushimira Imana kuko hari abantu twavukiye rimwe ubu muri kino gihe niba maremu baramaze gufa mugabo je ndacyari muzima ndacyafise ibihimba byose Imana yampaye urumva nivyo gushimira Imana niyo mpamvu mvuze ati ni Imana niho rirabi ibicumuro nkora ndi umunyavyaha nkora ibicumuro byinshi cyane gupomporana cyane kubesha cyane okay bandanya nazi wavuze ko udapomporana imyaka ingahihe sawa ndibaza nahejeje Sammy kuva uyu munsi kuva itarike gushika indi tarike y'uno mwaka niyo abakiriho nibihe bintu yumva kazoba yakoze atari bwakoze so no kuvuga ngo muri itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri icyo nifuza nzogira anniversaire filme yiwanje namaze gukina muri Hollywood niyo ndoto mfise y'uyu mwaka gukina muri Hollywood ego ntakinyiraho muri Hollywood nkuko nitwa Govinda nzokinya basi muri Bollywood ego Bollywood y'abahinde yes none uriko urabaza niyo nyene Sammy ni gute ushaka kutubwira ko ufise dream yo gukina muri Hollywood tutirakuna no muri East Africa muri East Africa amaze gukina nyinshi cyane muri East Africa so zorabe nakinye na Jeff yakinye The Game of Love hari filme twakinanye nawe ugiye kuri Facebook urashobora kubona filme twakinanye ego Sammy tugushimire cyane nizere yuko mu uyu mwaka tukwifuriza imigisha tukwifurize byiza byinshi tukwifuze gutera imbere tukwifurize ibyo kwifuza byose byiza ariko bizokubeko mu izina rya Yesu amen naje ndashimye cyane nubwo wambagije ibibazo bitari bikwiye kubazwa by'ubuzima privé turabizana nga muri anniversaire vraiment teno naona unanichonganisha na diaspora na wale watu wote unanichonganisha nabo hakuna shida basi Sammy ni byiza yuko nimbura umusaruro inyenyeri isare y'inyenyeri rakaba kayibona nishaka kwakira mu mwijima naho bari mu mwijima irabona aboneka reka nanje ndabashimira abantu bose bakoze kuza ego kandi nizere yuko tutakubangamiye kuvuga ubuzima bwawe kuko abandi basitari turabona ama biography yabo n'ibintu bisanzwe yego reka nshimira ahubwo nshimira ama televiziyo yacu no munsi Ndaha TV Buja Today ndabona ali Magic ndabona Ndaha TV ndashimiye kandi na manager wa Ndaha TV ego ndabashimiye bose Rukundo TV News na timu yanje yose Rukundo TV baje kumfata mu mugongo ndabashimiye sana kiri umuntu wese yaje ngaha kuno munsi ndamushimiye nawe ndagushimiye sana ego turagushimiye murakoze sana n'inyuma ya kamera nyama okay reka dushimire na ex madame Sammy turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye beshi baramenya ukuri bari bafise amazinda menshi ego nanjye ndabashimiye cyane bizire ko twasaba kugukenera tukubaze uzoduha kandi ego nzokabaha abakunzi ba Buja TV bakoze kudukurikirana kamwe na Simple Simon program anniversaire y'umukinyi Sammy asanzwe akina
muri timu Rukundo TV Burundi tubashimire cyane byimva mutima kwa mwadukurikiranye nizere yuko mugiye gukora subscribe tugira tubandanye anniversaire mwandike muri commentaire mwifurize Sammy isabukuru nziza murakoze cyane mwari kumwe na Super Simon Pro nkabandi mvuze ati Imana ibahezagire mugiraho muba mubaho